Niba uri umurundi utegerezwa kumenya ibiriko biraba mu gihugu watayemwo uruzogi kuko aho ibintu bigeze ni habi cane ndetse biraboneka neza ko CNDD-FDD imaze guhenura igihugu ku rugero ruteye ubwoba, aho mu Burundi ibintu nka byose byankenerwa byabuze kubera ikibazo cy'amafaranga mvamakungu, ariko uyu munsi bamwe mu bihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD bikaba biriko birimura amabizinesi yabo yarari gukorera ku butaka bw'u Burundi, ubu akaba ari gukorera mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Angola ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, aho amakuru adushekira avuga ko bamwe mu bajenerali bakomeye cane muri CNDD-FDD ndetse n'abanyepolitike batandukanye bakomoka muri CNDD-FDD nka bose bariko barimura amabizinesi yabo yariri ku butaka bw'u Burundi bakayajyana hanze y'igihugu, ndetse benshi bakemeza ko ibi biriko birakorwa mu bisata byose yaba n'ibisata bya leta, aho nk'amahinguriro atandukanye ya leta biboneka neza ko yahombeshejwe ku bushake mu ntumbero yo gukuramwo amafaranga akajya kugura ndetse akajya kwagura amabizinesi yabo hanze y'igihugu. Ibi bisigura iki? CNDD-FDD irabizi neza ko ata mwanya igifise ku butaka bw'u Burundi, irabizi neza ko ari ikibazo cy'igihe gusa abarundi bazayiruka ko bakayikura ku butegetsi, irabizi neza ko mu myaka 20 imaze itwara igihugu ntaco yigeze ifasha abarundi. Ndayishimiye we arazi neza ko kuva yashika ku butegetsi nta kintu na kimwe cy'iterambere yigeze akorera igihugu uretse guta igihugu mu manga ndetse no gusambura igisirikare cy'u Burundi, aho yishoye mu ntambara itamufitiye inyungu idafitiye abarundi inyungu na nkeya, ahubwo ifitiye inyungu Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise nuko ubu tuvugana abategetsi bakomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gushika ku bajenerali, abakoroneri nka bose nyuma yo hungisha ubutunzi bwabo, igikorwa batanguye gikomeye kandi giteye impungenge, batanguye guhungisha imiryango yabo bahereye ku bana babo. Amakuru dufise nuko nta mwana wa general canke se w'umukoroneri canke se w'umutegetsi ukomeye muri CNDD-FDD ukiga ku butaka bw'u Burundi. Amakuru dufise nuko abana b'abategetsi nka bose bamaze gushika mu bihugu bitandukanye, cane cane ibihugu bya Buraya, Amerika ndetse na Aziya, aho bari kujya kwiga bakajyanwa n'abategetsi bakagenda mu itunga ry'igihugu, ariko byose bigakorwa mu ntumbero imwe gusa yo guhunga igihugu bakagita, kuko bamaze kubona ko byose byamaze kuyangara ndetse bakababona neza ko byose bamaze kubyangiza ndetse nta garuriro gihari. Murazi ibiriko birakorerwa abagwizatunga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. By'ukuri ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibwaba bushaka gukwega abagwizatunga mu gihugu ngo bukorere amarorerwa. Muganga Christophe Sahabu wazanye ibikomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse agashimwa, aho yize mu bihugu byo hanze akajyashaka abazana imitahe mu gihugu bagacishinga ibitaro Kira Hospital, ibitaro byari bikomeye mu karere, ibitaro byahurumbirwaga n'abari mu karere kose ka Afurika y'ubuseruko, ariko bikaba byinjizaga amadolari atari make. Ibi bikaba byaramaze kumunyagwa, bikaba byaramaze kujya mu karwe karongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamaze kubyigabura ababishinze. Ubu tuvugana abatarangajwe bakaba bari mu ibohero, aho bariko barazira ubusa ndetse bariko barazira akarenganyo. Ibi byose ni ikimenyetso kitabesha ko CNDD-FDD igeze ku muhero wayo, ndetse akaba ari ikimenyetso kitabesha ko ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubushikirize ico busabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. By'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye iki ashaka ku Barundi kubona ariko arakora amakosa ameze gutya? Kubera iki bahisemo kudandaza igihugu cy'u Burundi?
kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arakorera inyungu z'abenegihugu ariko arakorera inyungu z'akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. By'ukuri CNDD-FDD irabizi neza ko atagihe isigaje itwara igihugu cy'u Burundi, irabizi neza ko abarundi bamaze kurambirwa, irabizi neza ko igisigaye ari umwanya w'igihe gusa ngo CNDD-FDD ive ku butegetsi ndetse igende ubutazagaruka. Akaba ariyo mpamvu iri kwikwizaho amatungo y'umurengera, aho iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ibi bishoboke. Hari abarundi benshi badatahura ubuhombo igihugu kijamwe iyo abanyamitahe b'abarundi bariko bajana imitahe yabo hanze mu gihe igihugu cyari gikeneye ahubwo n'abanyamahanga bayizana. Ubwa mbere bwobwo igihugu kirahomba amakori yatanzwe agaterera mu iterambere ry'igihugu. Ubwa kabiri abanyagihugu bahahombera ubuzi bukaja guhabwa abanyamahanga kandi abarundi bari mu bukene bwinshi butagira izina. Burundi ni igihugu cyari gikeneye abanyamitahe benshi, amahinguriro menshi, amakompanyi menshi, eka gikeneye ibikorwa byinshi kugira kive mu bukene, ariko kubera ko abanyamitahe batizera kandi batabona iyo burongorwa buja, bahitamwo gutwara imitahe yabo mu bihugu byizewe kandi biborohereza mu bikorwa byabo. Ubu tuvuga umugwizatunga Siyoni nta hinguriro na rimwe afise mu Burundi kiretse isoko gusa asanzwe yitirirwa, ariko uyu Siyoni nyine ariko yubakira rimwe amahinguriro abiri muri Tanzania, rimwe ririko ryubakwa Kigoma rizohingura amabati n'ibindi byuma bijanye n'ubwubatsi, ariko kandi yubaka irindi mu ntara ya Gitega. None mwibaza ni kubera iki Siyoni murantunge ntago ari mu ntara ya Gitega, ni mu ntara ya Giyota. None mwibaza ni kubera iki Siyoni yahisemwo ibyo? Ibi kugira yabitahure bisaba ubwenge, atari ubupamparano, atari bimwe by'imbonerakure zirirwa ngaha zivuga ubusa zitazi ibyo ziriko zirakora. Nukuri abarundi barakeneye gutabarwa. Ibi byose ni biriko birava mu gihugu cy'u Burundi bijya hanze y'igihugu. Abagwizatunga biwacu ibyo ntibikora ngo nuko badakunda igihugu, oya, canke ngo nuko babona atabikenewe bihari bo kubakira amahinguriro, ahubwo baraba imbere, barabona ko ari ngombwa Uburundi buzosubire mu ntureka za politike kubera ubutegetsi budatomoye, rero banka guhomba imitahe yabo. Ikindi naco abagwizatunga ntibakunda gukorera mu gihugu kibashira ko amananiza, utazanye ibi n'umugambwe ntuzobona aho ukorera, baca bigira. Ca wibaza rero abagwizatunga b'imbere mu gihugu bari gutwara imitahe yabo hanze, woca ugenda kumvishe iki abanyamahanga ngo bazane imitahe yabo mu gihugu? By'ukuri Uburundi buriko burahemukirwa cane n'intwaro za CNDD-FDD, buriko burajya ahabi cane ndetse buriko burajya aharindimuka kubera gutwarwa nabi, gutwarwa n'abatabishoboye, gutarwa n'abadashoboye gutunganya igihugu, gutwarwa n'abantu wamengo nibisuma ntibanezwe iby'abarundi. Ntigacika Adrien Bataziraziranotse yagiye gutanguza uruganda rwa Fomi muri Angola, naho ejo na hirya y'ejo yajanye na timu yiwe kugenzura ikibanza bagira bubakemwo ihinguriro rinini cane. Mwibuke ko mu Burundi babuze umwavu wa Fomi, barabuze neza cane. Hamwomenya ko muri Kenya ibikorwa bigeze kure, Uganda na Angola bizodugira rimwe. Mu gihe mu Burundi amarwi adusumira hari inganda zimwe zibiri, uruhingura isima n'uruhingura ifumbire hariya mu Rutana zigira zimare imyaka 4 zubakwa ariko bidatera imbere. Iby'isima byo ngo bisa n'ibyahagaze. Ayo mahinguriro yo mu Rutana yatanguriye rimwe kubakwa na Itraco Dodoma Tanzania, ariko Dodoma ubu irakora. Ihinguriro ryubatse Arusha ryo yaryubatse mu nyuma yayo kandi naryo ubu rirakora rwose nta kibazo. None mu Burundi byankiye hehe? Mwibaza no kubera iki Ziranotse ashira ingufu nyinshi hanze y'igihugu gusumba mu gihugu.
gusa icyo mutamenya nuko n'aya mahinguriro ariko arashinga yose harimo amafaranga yagakwiye guteza imbere igihugu ndetse harimo amafaranga Ndayishimiye ari guterura mu gihugu. Ibi byose politike izokwigizwa mu buzima bwose bugize igihugu, ni ngombwa ibintu bipfe byose. Ni ukuri biraboneka neza ko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Abarundi mukunda igihugu mwari mukwiye gukora ibishoboka byose tugashira hamwe tugatabara igihugu, kuko biboneka neza ko Ndayishimiye ubwe na CNDD-FDD bamaze kukidandaza ndetse bamaze kugishora mu mitungo yabo bwite. Ubu ntikiri umutungo w'igihugu, ahubwo biraboneka neza ko igihugu cyamaze kudandazwa burundu. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bemeza ko abantu bari bakwiye gukora ibishoboka kugira ngo batabare igihugu. Akarorero ka hafi, aho bugurura ibitaro kira hospital muri Ntwarante 2015, Evariste Ndayishimiye niho yari, byose yarabibonye, ariko uwabyuguruye yaramupfunze. Reka tugerageze kureba ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, byerekana ko ibintu biriko biraba uno munsi biteye ubwoba ndetse bibabaje. Bamwe mu bagwizatunga batariko baricwa, bariko barapfungwa ndetse bakanyagwa utwabo. Amakuru adusumira umugwizatunga utariko uricwa nuri kwemera gukorana bya hafi na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihangange muri CNDD-FDD. Ibyo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo niba uri umugwizatunga emera ukorana Ndayishimiye cyangwa se nabo bajenerali bamwegereye, hanyuma baguhe uburenganzira bwo gukora. Ariko ikibabaje gusumba si icyo, nuko nayo mafaranga abagwizatunga bagakoresheje mu gihugu kugira ngo urwaruka rubone akazi ndetse igihugu kibone umwimbo uhagije. Ndayishimiye yahisemo kuyajya ajyana ayo mahinguriro hanze igihugu, kuko azi neza ko nta gihe asigaje ku butegetsi. Ibi byose ni biriko biratera intuntu abarundi batari bakeya, ndetse benshi bakavuga ko Ndayishimiye yagomeye igihugu ndetse n'Imana, kuko ibyo ariko arakora birateye isoni kandi birababaje. Ni ibintu bibabaje cyane biteye isoni. Abarundi ubwabo baravuga ko aho bigeze bari bakwiye kurya umutima amenyo, bakikura ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi. Muganga Christophe Sahabu noneho baramumaramariye, koko uyu mutama akunda igihugu CFD imuzizi iki n'ukuri. Uzubona inkandagira bitabo itazi ibyo irimwo ngo je mvuga nabi igihugu ngo ndagishafuza. Ninde avuga nabi igihugu atari utanga ishusho mbi ku gihugu mu kwica inzirakarengane, gupfungira abantu ubusa, kunyaga no kwiba amatungo ya leta? Christophe yaciriwe gupfungwa imyaka 20 no kunyagwa ibyo byose. Kurudaperi yamuha mwaraye mukozi ibisi ntisakaye namwe muzoshikirwa. Aha rero CNDD ikirirwa izunguruka isi yose ngo ishaka abanyamitahe baza mu Burundi, byo kuri ibiri gusamaza abarundi. Iyi nibyo mubahemba? Ninde azozana imitahe yiwe agaca yibwa ibyiwe? Ahantu CFD ikoze ikosa rikomeye cyane ku gihugu, ko uyu mutama yavuye muri Suisse agashinga ibitaro kira hospital byari bikomeye mu gihugu, hanyuma abadede bakabimutsinda ko bagaca bamuremera inteba ishushe mpaka bamwinjije ibohero. Ibi murazi ishusho bitanga mu makungu. Asigaye ukumva imbonerakure itazi ibyo irimo ngo jewe ncafuza igihugu. Abariko baragicafuza ngira murababona. Ico maze kubona ku ntwaro ya CFD baravuga ibikorwa byabo biruvugira, ntibahagire uwo basubira kurenganya ngo acafuza igihugu. Nimwe mucafuza igihugu kuhera kuri Ndayishimiye. Byukuri biraboneka neza ko igihugu abadede bazi neza ko nta gihe bagisigajemo. Biraboneka neza ko bamaze kubona ko bamenje bakoze ikosa rikomeye. Biraboneka neza ko bazi ko aho bigeze abarundi badashobora kwihangana. Ibi byose barabizi ndetse bakaba babona neza ko abarundi barakaye ku rugero ruteye ubwoba. Ibi nibyo bituma abarundi bashavura ku rugero ruteye ubwoba. Ndayishimiye n'akarwi ke bapfukamye igihugu mu nda. Amakuru ahari nuko bamaze gufata umukenyuro uhambaye cyane. Uwo mukenyuro nta wundi, bariko barafata amafaranga y'igihugu bakajya kugura amazu hanze y'igihugu, bakajya gushinga amahinguriro hanze y'igihugu, bagakora ibishoboka byose kugira ngo banyengeze
banyegeze amafaranga mu mabanki atandukanye ari hanze y'igihugu, ariho mubonera amafaranga mvamakungu yabuze mu gihugu. Ifaranga ryose ribonetse bahita bashira mu mifuko yabo. Ikikurikiyeho ubu imiryango yabo yose yamaze kugera hanze y'igihugu. Igisigaye nuko kazakoma bagahita bafata amavarisi bakurira indege bakigendera. Ibi rero abarundi ntago bateze kubyemera. Nabo bariko baranyegeza ayo mafaranga hanze y'igihugu, abarundi bariko barakurikirana uko biriko biragenda kose. Aho bayajyana hose bazayazana kandi bazafatwa aho bazaba bari hose, kuko ikibi bariko barakorera abarundi ntawe utakibona, ndetse ntawe utabona ko ubutegetsi bwamaze kugwa mu isanganya. Perezida Evariste Ndayishimiye ahora afunze umwanya n'umwanya, avuga ko yamaze kuzuza amafaranga agomba kuzamutunga n'umuryango we wose, ndetse akavuga ko umwanya n'umwanya igihe nikigera bakamuturubika azahita yigendera agahunga igihugu. Ibi byose bikaba biriko birababaza abene gihugu, ndetse bikaba biriko birakwega akarambaraye mu gihugu. Aricyo gituma abarundi benshi bavuga ko aho bigeze bari bakwiye gusenga Imana ikabakora ko iyi ntwaro, kugeza naho bamwe mu rwaruka rw'u Burundi rwahisemo kujya kwifatanya n'imitwe itwaje ibigwanisho mu ntumbero yo gukura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfuriye.